Musiri Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba Musiri Champion TV turabaramukije tubaha mwaramutse canke mwiriwe bivana naho mudukurikirana muri uyu munsi udasanzwe turi kumwe n'abatumire babiri baje kutuganirira ku vy'igikorane kidasanzwe bariko baradutegurira kuri micro ni Yes'arakiza inyuma ya kamera ni Sami tubahaye Kaze mudukurikirane kugira ngo mwiyumvire neza ivyisho gikorane. Musiri Champion TV. You are my champion. Reka dusabe abatumire bashe batwidondore abariko baradukurikirana babumve babamenye. Murakoze cyane. Jewe ku mazina banyita Misago Narcisse. Nkaba ndi ngaho naserukiye Ishengero New Jerusalem Church. Nkaba twashimye muri aka gatondo ko bacira ku mayange ivy'iki gikorane turiko turategura. Murakoze aho muherereye hose abariko barakurikirana kino kiganiro nanje nitwa Nduwimana Eric. Nkaba naje nserukiye abatumire twarumvise akamo kanyu twarakitavye nayo mpamvu no munsi twashimye kuba ngaha kugira ngo mu rutonde rw'abatumire mbe ndi hano naje numafise twishinza kubaza cyangwa se nutwo nza kukivugako kuko numva ari igikorwa cy'ubwiza kandi imitima yabeshi izobohokeramo. Ego reka twashimire cyane reka dusabe duhere ngaha ku uyaja serukiye Ishengero batubwira impamvu biyumviriye gukora kino gikorane n'iki gihe. Ego impamvu ya mbere mu bisanzwe iki ni igihe cyiza abantu benshi baba bari b'imigwi itandukanye dushatse kuvuga iyo dukize ibikorane tuba dushaka no gwaruka yuko ruserukirwa bikwiriye ico gituma dufata nk'iki gihe tuba tuzi ko bari mu biruhuko hanyuma kuko abandi nabo nyene tugaca dufata amasaha ya après-midi kugira ngo n'abandi baba bari ku buzi butandukanye baze. Niyo mvo nyamukuru idutuma tugira ibi bikorane muri iki gihe cyo muci. Mbega iki gikorane gifite teme ivuga gute? Iki gikorane gifise teme ivuga ngo iki ni gihe cyo kubohoka. Tushimikije ijambo dusanga muri Yeremiya 40 umurongo wa 4 niho dusanga ayo majambo. Mwatubwiye ko ni mu Ishengero New Jerusalem mbega abatayizi iyo shengero itumbereye neza amajaye. Ego abatayizi iyo shengero itumbereye neza kwibarabara rya cumi nakane muri mirango ya kabiri hasanzwe hazwi ku izina rya salle polyvalente Hopeland hasanzwe hazwi uri kuri iyo barabara rya cumi nakane uri kuramanuka uco habona. Niho igikorane kizobera. Reka twongere tugaruke hariya ku mutumire wacu ari mu mutumire wanyu yiteguye kuzoba ahari mu bandi benshi kugira ngo bazoduhe ibintu by'ubwiza. Mbega namwe iki gikorane mu kicumva mwiyumviye gute mwumvise gute mumaze kumva ko iki gikorane kihari? Ego murakoze hama ijyambere na mbere ncumva kino gikorane nabanje kwishira ahantu kwibaza ino teme iki ni gihe cyo kubohoka. Iyi teme yaranyigishije imbere yuko ni gikorane kitaraba nafashe umwanya muremure wo kwiyumvira ijambo kubohoka. Numva harimo source y'ibintu byinshi kuko nasanze ko waba n'umugisha vyaba se ivyo dukena byose ku Mana iyo tutarakiranukira Imana cese ngo tubohoke nubwo vyoza biba bisa nk'ibitagitugirira ikimazi. Rero niyo mpamvu nagize inyota nyinshi numva afite n'amatsiko menshi nabo tuzoba turi kumwe ndetse n'abandi bazova hirya no hino kuzobona kubohoka gushitse ko muri Kristo. Ego nange muri iteze ko abantu benshi bariyumvira ku kintu cyo kubohoka. Mbega nko mu baririmbyi iki kintu harisha mu dutegurira ku bijanye n'igikorane cyo kubohoka. Ego mu bisanzwe burya ukubohoka
ukubohoka n'ukwacu, kubohoka n'ukwiwacu twebwe nyine abantu, ubwo kubohora nako n'ukwimana. Twebwe rero abaririmbyi turazi ko haba mu ijambo umuntu arabohoka, haba no mu ndirimbo umuntu arabohoka, na cyane cyane nkibuke ko Paulo na Sila bari mu ibohero, barahize ikindi kintu bokora, bararaba hirya no hino, amasengesho yari yakamye, amajambo yaheze, baca baribwa ko ari Imana icishira adoration ku mutima wabo, iyo shindimbo ku mutima wabo. Iyo ndirimbo ubwo batangura kuyiririmba niko iminyororo yari ku maboko yabo yatangura kubohoka. Bisobanura ko no mu ndirimbo tuzadufise uwo munsi harizo hari ukubohoka kudasanzwe ko bazaba bahaje. Amen, amen. Amen. Tumva n'ibintu vy'ubwiza bidasanzwe, nciye ntangura kumva umenga coba nkejo kugira nje ndakijamwo nanje, kuko ndumva n'ibintu bidasanzwe. Reka tugaruke hano uyu mupapa atubwire neza, mbega ni bande bazoremesha kino gikorane? Ego ni vyiza ko umuntu yitaba ubutumire yamenye ati mbega nzohasanga bande, tuzoba tuyagana na bande. Vyiza cane abatumire bacu canke se abazoremesha ico gikorane, hariho Pastor Happy asanzwe aturuka mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi baramuzi, twarateramanye kenshi, yama yaje kugirisha ibikorana mu Burundi. Hariho na Pastor Ndayizeye Virginie asanzwe ari ngaha mu Burundi, akaba ngo n'iri shengero ryacu naje serukira. Hakaba n'umu evangeliste Mama Kibaronza Safi asanzwe ava aha hakurya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nabo batatu kandi n'abakozi b'Imana, Imana ishingira intahe, Muhawe yera arabashingira intahe, kandi benshi baragiye barababona aho bagiye baca batandukanye. Natwebwe twakoranye vyinshi, nukuri abazoba bahari nta nkeka, ndazi yuko bazobona ubwiza bw'Imana. Ego tumva ko ari ibintu by'ubwiza impande zose, mu baririmbyi bariyizeye no mu batumire bazoduha ijambo ry'Imana tukabohoka by'ukuri, nabo nyene bivaye nuko bariko barabitubwira by'ukuri turumva ko ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu uca wumva nyene umenga vyoba nk'uyu munsi imbere, vyoba nk'uyu munsi. None twashaka tubabaze, nta bandi batumire basanzwe bahari muri ico gikorane bazoba bahari? Ego oya ntitwashimye gutamba twirorera, nkuko deja ngaha twicaranye n'abo mutumire aserukiye abatumire b'abaririmbyi. Aha mpande yabo twaratumiye abakuru b'amashengero atandukanye dusanzwe dusangira ibikorwa. Abo rero nabo nyene bazoba baje kudufasha. Hariho amashengero amwamwe dusanzwe dufashanya, hari twaratumiye abakuru bayo, twaratumiye imigwi y'abaririmbyi itandukanye izo bije muri amashengero. Tuca dutumira rero no muri rusangi abantu bose begereye muri aka karere, ko hari ibyo twagiye turamanika ahatandukanye, abandi tubarungikira ubutumire kuri izi mbuga ngurukana bumenyi. Urumva n'abaza kumviriza iki kiganiro nabo nyene uwo byoshobokera hazoba ari hose turamuhaye kaze, kuko ni mu ngoro kwa data. Ego ariko mukabwira abariko baradukurikirana, iki gikorane kizoba ryari, kizoba sangapi, kugira ngo umuntu azobe yahishikiye? Iki gikorane twagiteguye mu minsi 3, guhera ku itariki 12, 13 na 14 z'uku kwezi k'umunani. Kuwa gatanu 12 tuzohera saa 8 dushitse saa 12. Kuwa gatandatu 13 duhere saa 8 dushitse saa 12. Kuwa Mungu kubera ari umunsi wa nyuma tukigira umuce kubiri, haraho tuzotangura mu gatondo saa 3 dushikane saa 6, hanyuma duce dusubira saa 9 gushikana saa 12. Ego murakoze cyane. Reka twongere tugaruke gato hariya kwa Eric. Dushaka mutubwire, mbega mu baririmbyi nta bandi baririmbyi muzokorana bazoba bahari? Yoho zadufise abaririmbyi
beza kandi benshi bazaba bari kumwe natwe azavuye no mu mpande zitandukanye hari nabo twebwe tuzoba tuje tuzananye tuzoba turi kumwe kandi na wa muririmbyi kwinti nyene nasanze rero muri ishengero nyene rya New Jerusalem amaze imisi ariko arayishaye gace kandi mu gisagara ca Bujumbura azoba hari ndipfuza abantu benshi kuzoba bahari ngo bumve ico Imana ikorera muri we bumve ingene Imana itanga isabagire ku bwoko bwayo uwo musi rero uzari mu mugani wawe ati twifuza ko mengo vyoba nkejo ku bwanje umengo imisi no yetemaguza kugira ngo hagere kukigishika n'inyota ndabifitiye numva umengo kirarenze yego nanje vraiment ndumva ari ibintu bidasanzwe n'abariko baradukurikirana barumva ko ari igikorane kidasanzwe c'ubwiza kiriko gitegurwa muri New Jerusalem. Reka tugaruke ngaha nakahe kajambo mubwira bariko baradukurikirana kubw'iki gikorane n'ubuhe nikihe kintu mwumva babwira? Reka ndangize mbwira abariko baradukurikirana nkuko uyu mugenzanje wo muri Mvya yabivuze burya ukubohoka turagukeneye twese kandi ku rugezo rutandukanye burya ibindi vyose twobironka ariko mu gihe tutarabuhuka nta mumaro vyo tumarira kuko Imana yonyene imaze kutubuhura ivyo vyose twipfuza usanga ari nk'inyongera gusa. Ndangize rero ntumira mbwira abatumire bacu n'abaza kudukurikirana bose nukuri kurya ijambo ritubwira ati tugire inyota yuko amatugororoka tugire n'inyota y'ukubohoka kandi ndangize ndababwira ati kaze tubohokere mu ijambo tubohokere mu ndirimbo tubohokere no mu kuba kumwe n'abandi navyo nyene birafasha. Kaze rero bakunzi bacu kaze Ishengero ry'Imana aho rikwiragira hose nukuri iyo misi ntizibabe ko impfa gusa ni misi 3 ni miburiburi upfa umutondamwo n'ibiri kuri 3 canke vyanse umwe kuko hari gihe ivyawe ariho uzogenda ubironkeye. Murakoze cyane. Hama tworagiza dushimira mwemwe ariko muradukurikirana twizera ko mutazosiba cyangwa ngo mucererwe kuko guhomba ni umuntu azohomba n'umuntu atazosiba mu gikorane undi muntu azohomba gatoyi n'umuntu azocerwa kuko urashobora gusanga ibibanza byuzuye murumva ko ari ibintu by'amateka byo kwipfuzwa abantu benshi bazoba bahishikiye. Nitwokongera kandi kubibutsa kuri bashasha ko twokongera kandi kubasaba ufise ikiganiro utanga ufise ico usaba canke ico ushaka gushikiriza uwo dutelefona kuri 61 46 74 72 hanyuma kuri bashasha ntimwibagire kugira subscribe hama mugire na like na share mudusigira n'amakomantere yanyu murakoze. Musiri Champion TV, you are my champion.